bitabo gusoma aho isekeza ngaruka mwaka curi jambo ritanguye ku ncuro igira kabiri. Umwaka uheze ryarabaye, abatari bake ngira barabibonye, abatari bake barabikurikiranye. Turashobora gucura amajambo 70 ashobora gukoreshwa kugira ibe itafari kumbure dushize ku nyubako nini y'ururimi rwacu rw'ikirundi. Uyu munsi rero twatanguriye mu gisata c'ubutungane aho mu masaha hafi 3 bari bo bitavye rino sekeza. Mwabibonye abamenyesha makuru mwari hano, ariko kandi babonye turashoboye gucura amajambo 8. Amajambo 8 ari mu bisata by'ubutungane. Ubutungane butunganiza bose, ubutungane buri mu buzima bwose bw'umuntu, kuko ni ubutungane dusanzwe tutahura. Kuko abantu benshi bavuze ubutungane bumva ubutungane kumbure ivy'imburano, bakumva ubutungane ivyo uburenganzira bafise, ariko ntitwahora twiyumvira kumbure ko hariho ubutungane bw'ibihe, ubutungane bw'uburenganzira bw'abandi, ubutungane bw'uburenganzira bw'ibindi bihugu buva kuri twebwe bukaja kuri bo kugira ngo gushikikirana kubeho. Twashoboye rero gucura amajambo 8. Amajambo 8 ari mwe bisata navuze bibiri, ubutungane busanzwe mu buzima busanzwe, aho twari twakiriye umushinga manza hatubwira mu majambo bakunda gukoresha mu butungane, ariko abantu bashobora kwitiranya, twovuga nk'amajambo nka mediation, amajambo nka conciliation, amajambo nka arbitrage. Abatari bake kumure bumva ko menga n'amajambo asigura ikintu kimwe, ariko ugiye mu nsiguro nyezina ukabona ko ari amajambo atandukanye, no mu kirundi twashobora kugira ubutandukanye. Twagiye rero mu by'ubutungane nzirikana bihe, niko twanagise justice climatique. Turabona kumbure ayandi majambo dushobora gukoresha mu ivyo bisata, ko twavuga rero nk'amasolidarité internationale, ibikorwa kugira amakungu aje hamwe mu gukingira ingaruka zishobora kuva mu hindagurika ry'ibihe n'ibidukikije, ibirere n'ibindi muri rusange. Nuvuga ko ari umunsi mwiza kuko intango yamigoye, ariko igikomeye gusumba ibindi nuko hari sekeza ribandanya. Tutangurira mu gisata c'ubutungane, hari ibindi bisata by'ubuzima bw'abantu bihari. Notumirira abandi rero ko kuwa 17 isaha 17 mu kakaro 2025 ku ncuro igira kabiri y'iri sekeza ingaruka mwaka ibaye ku buryo bugira kabiri, naho nyene tuzokongera twicare hamwe n'abarundi bakunda ikirundi, hanyene kundamura bitabo gusoma, dusangira amazi, dusangira akagwa nikaba kabonetse, twekenye dukaranga ngo ntitugire irungu, ariko kandi tushire isemo kuri cakivi twihaye cuko dutegerezwa kugira intererano tugize mu guteza imbere ururimi rw'ikirundi biciye mu gisekeza curi jambo. Isekeza curi jambo rifite ihangiro nyamukuru rimwe, niko navuga, uguteza imbere ururimi rw'ikirundi. Muri iyo nyene aza kuvamo rero ukugira uruhara mu gushigikira abarundi muri rusange, kuko uno munsi turi mu rubu rw'iterambere, aho ibisata bigenda birahinduka, ibintu byose birahinduka. Hari ibintu biza tutari dufise mu Burundi bikaza bije rero kuba umurindi w'iterambere rusange isiriko, bisaba ko abarundi natwe tujana n'uwo murindi kugira abarundi dushobore gutahura umurindi isiriko muri rusange. Uyu munsi hari ibintu vya intelligence artificielle, biragoye ko abantu bazotahura irikoreshwa ry'ubu bwenge mvaruganda mu gihe batazoba bafise ururimi ushobora gutahurwa n'ubwo bwenge, kandi tubona ari wo murindi siriko. Cyo gutuma rero tuvuga tuti natwe nk'abarundi, wewe uri kuradukwikirana nk'umurundi, wari ukwiye kwifatanya n'indamura bitabo gusoma kugira ugire uruhara mu iterambere ry'ururimi, ururimi rw'ikirundi rwo ngo vyihetse kibano. Abarundi dufise ingorane yo kudakunda ibintu kubera tutabirimwo, naho umugambi wo bari mwiza, iyo umuntu atawurimwo akubwira ko ujya mugambi atari wo warubereye. Ariko rero nizera ko ubu nta sinoshidikanya umvuge ko ataco twageze ko mu gihe ngo ataco twashitse ko mu gihe abamenyesha makuru ndababona uno munsi kwisekeza turi jambo ku gice ca mbere, mbonye ari abamenyesha makuru bimenyesha makuru birenga 6, kandi twebwe twavuga tuti abamenyesha makuru nibo bantu vyoroshe ko bashikira abarundi, haba b'amaradiyo, haba bandika ibinyamakuru, kumbure bagashobora gushikiriza ubutumwa bagakoresha aya majambo abantu bakayamenyera. Nizera ko ari umwanya mwiza rero
wamenyesha amakuru gukoresha aya majambo uhoho biroroshe duhiriwe duhishiye niho mwari muri nizera ko n'ikindi gihe muzoba muhari mubone ibintu byose uko biko biragenda kugira umuntu wese azobe vy'ukuri atahura ko aya majambo atarayakorotse ava mu ijuru ari amajambo yavuye mu vyumviro by'abarundi batari bake bashize hamwe ivyumviro ngo bateze imbere ururimi rwabo. Akamonotera abarundi nuko ururimi arico kirango ntayigayezwa kiranga abarundi. Igihe rero ikirundi cozimangana n'uburundi bwo babugiye ntitosubira kuvuga igihugu cy'u Burundi atakirundi gihari. Nahacu rero kumbure kwitaho guteza imbere ikirundi kugira rube ari go rurimi ruzokwama rutuvugira rutuvuganira rutuvuga rutudondora mu gihe bamwe abana bariya bazoba batadutahura. Uyu mugambi navuze ko ari umugambi ngaruka mwaka nisekeza ngaruka mwaka umugambi utwara uburyo itubeshanye twese turabizi nta buri vy'umuntu akenera ariko twebwe nk'indamura bitabo dusanzwe twandika ibitabo turifuza ko nyuma y'umwaka 2-3 twagize irisekeza ivyo tukuramo byose turabibika bikaguma uruhande rumwe. Nibaza ko kazobara akaryo keza igihe tuzosohora igitabo twavuga tuyi nikazunduzi y'amajambo mashasha akenewe mu kibano yavuye mu isekeza c'urujambo kugira ntihagire umuntu numwe abona ko menga yaratakaye. Ico gituma abatari bake n'umugambo ubona washizweho n'indamura bitabo gusoma uno munsi turi kumwe n'ikimenyesha makuru Cimbere magazine namwe abafatanya bikorwa bose b'abarundi turabahamagarira kwitaba uyu mugambi kugira kumbure ejo canke hirya yejo tuzobe turi benshi twerekana inyota twari dufise yuko ururimi rw'ikirundi rwotera imbere. So umuntu numwe rero akumiriwe umwanya si muto niwo mwanya ukwiye kuri uyu mwanya ariko turizera ko uko tuzogenda turagukirwa urabona n'ikibanza nticyagutse cyane hazogera igihe kumbure twavuga tuti no munsi curi jambo ija mu ntara ya Kirundo ejo curi jambo izobiri mu ntara ya Rumonge uho ni intara zitanu tuzoba turi mu ntara ya Gitega tuzoba turi muri Burunga canke hariya ariko byose ihangiro niryo rikomeye no guteza imbere ururimi rw'ikirundi atakindi tugamije ari ukwanka ko kumbure akakaranga iki kirango ntayigayezwa kituranga nk'abarundi kitozimangana mu natwe tuzimangane twibona.